Itariki 25 Kigarama, tuvuge mu kwezi kwa 12, isi yose ihimbaza umunsi mukuru wa Noel. No munsi abakristo bahimbaza bakibuka umucunguzi w'isi Yesu Kristo. Muri make, Noel yaje gute canke vyatanguye gute? No munsi abakristo canke isi ihimbaza ivuka canke yibuka ivuka ry'umucunguzi Yesu Kristo. Uyu munsi rero ni umunsi umwe mu minsi ibiri ikomeye mw'isi abantu bakora imigenzo canke ibirori byo kwibuka uwo munsi bagaserebra bagahimbaza, ariko abenshi ntibahuriza kuri uyu munsi. Abenshi bamafise amakenga bavuga bati ese Yesu bayavutse itariki 25 canke vyagenze gute? Ikaze kuri GFG. Uyu munsi tugiye kubabwira inkomoko y'uwo munsi canke y'itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 abantu benshi twita Noel. Reka duhere imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu bwami bw'abaromani ba kera bari bafise imana zabo canke ibigirwamana basenga. Iyo mana yitwa Jupiter, yari imana y'izuba. Bakora ibirori byo guhimbaza iyo mana kubera yuko hari hakanye ico gihe, bagasenga kubera yuko iyo mana ngo yabazaniye izuba rigatuma iryo zuba ribazanira ubushuhe bakongera bakabaho banezerewe. Ibirori byo gusenga izo mana zabo canke byo gukora iminsi mikuru izo mana zabo mu ico gihe c'abaromani kwari kuva itariki 17 z'ukwezi kwa 12 kugera itariki ya mbere. Mugabo byari ibigirwamana byinshi basenga, barasenga ibigirwamana by'izuba n'ibindi byinshi, ariko ngani ico gihe mwiyo periode y'itariki 17 z'ukwa 12 kugera itariki imwe y'ukwa mbere. Ariko mu nyuma haje kuza wundi mwami w'abami yitwa Origen, yafashe iyo misi yose ayikoraniriza hamwe, afata yuko ivyo birori byahora biba muri iyo misi yose kubera wasanga umenga na kajagari, bafata iyo misi yose ari birori igihugu atakintu kimwe bariko barakora guhimbaza batazira izo mana zabo. Afata itariki ya 25 ayifata nk'uko ari wo munsi wo guhimbariza ko izo mana zabo zose ivyo birori bakabishira kuri iyo tariki. Nyuma y'imyaka myinshi Yesu yaje kuvukira mw'isi, avuka muri iyo ntwaro y'abaromani. Ubwami bw'abaromani bwari bunini, bwagera no mu Bugiriki ndetse no mu Burayi bose bwashikayo. Yesu yabaye mw'ivyo bihe bagihimbaza ivyo bigirwamana vyabo ku iyo ntwaro y'abaromani, arabaho arigisha kugeza apfuye. Ariko nyuma yaho haje kuza uwundi mwami yitwa Constantino, aza gutwara ubwami bw'abaroma. Ico gihe c'intwaro ya Constantino ibintu vyarahindutse, kuko inyuma abakristo bari mwihamwa bakicwa, mbere bakicwa nabi rimwe na rimwe. Ariko uyu mwami w'abami Constantino yaje gufata icemezo, aba umukristo canke yemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ayoboka idini ry'abakizwa. Kubera rero ico gihe ubwami bw'abaromani bwari bunini cyane, rero n'abanyagihugu yatwara canke ubwoko bw'abaromani n'abandi bantu yatwara, kubera yuko kera iyo umwami agize ikintu mwese n'abayoboke mwaca mugikora. Abenshi batanga kugana inzira y'agakiza nabo abakristo ku iyo ntwaro ya Constantino, kubera ko Constantino nawe yari yamaze kuba umukristo. Kubera yuko uwo muvuduko wari munini n'abantu benshi bariko baragana inzira y'abakristo, umwami w'abami Constantino yafashe itegeko yuko itariki ya 25 yoba itariki yo kwibuka ivuka rya Yesu, kubera yuko yatinya yuko abo banyagihugu b'abaromani kubera bari bamenyereye bizihiza iyo tariki nk'umunsi mukuru w'izuba, agatinya yuko iyo minsi bohava bafata uwo munsi bakongera bakizihiza ico kigirwamana cabo kandi barakijijwe. Afata itegeko yuko umunsi itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ari himbaza ivuka rya Yesu Kristo mw'isi. Bivuze ngo yahinduye izina gusa, naho handi umunsi wari usanzwe uhari. Isiguro ngaha yatanzwe n'umwami Constantino, yaravuze ngo nimba twara dusenga izuba ku itariki ya 25 kandi Yesu akaba yaravutse akavukira isi akarasira akaba umuco w'isi, reka rero iyi tariki tuyihindure izina tuyite ko ari ivuka rya Yesu Kristo, kuko ni umuco warasiye isi isumba n'izuba twara dusenga. Uko niko Noel yaje. Kuva ico gihe isi yatanga guhimbaza uwo munsi, kubera yuko ubwami bw'abaromani bwari bunini, bwagera i Buraya bwagera no mu Bagiriki hose.
abantu bose, kandi ubwo bwami bwari bukomeye mu isi, abantu bose batanguye guhimbaza Noweli. Nuko Noweli yaje. Noweli ya mbere yahimbajwe mu kinjana ca kabiri nyuma ya Yesu, nyuma y'urupfu rwa Yesu, ku mwami Constantino niho abakristo benshi batangiye gukora ku mugaragaro, ndetse ku mwami Constantino niho n'idini rya katolike ryoba ryaratanguriye ico gihe. Ko Noweli yabonetse nuko uyu munsi waje twama duhimbaza buri mwaka, umunsi ngarukamwaka. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe mwumva ni Roy Juif kuri Juif FG.